kuva umwana akiri mu nda mama wiwe gushika ashike mu myaka novuga imyaka ya adolescence. Ico novuga nuko uwo mwana akiri mu nda ya mama wiwe akeneye ibintu vyinshi, hari ivyo umuvyeyi afungura kugira ngo umwana ashobore kugira amagara meza ari mu nda, ubwenge bwiwe bugahingurwa neza. Ivyo bintu rero biraheza bigafasha umwana kugira ngo ubwenge bwiwe buheze buce ku gihe. Hama mu gihe naho avutse umuvyeyi naho nyene arabandanya afungura neza kugira ngo uwo mwana abandanye agira amagara meza. Hariho nk'abana baba mu mafamiye canke umwana aba mu miryango y'abavyeyi bamwibarutse, ivyo biratandukanye. Umwana aba mu muryango wamwibarutse, uwo mwana aragira ubuzima bwiza gusumba uba muri famiye, kuko uwo mwana iyo amaze gukura canke gutangura ishure aba mu muryango wamwibarutse, baraheza bakamwitaho cane, bakamukoresha ico twokwita amadevoir. Amaze gutangura ishure bakamwitaho, bakaza baramukurikirana kw'ishure, avuye no kw'ishure bakamukoresha nk'amadevoir. Ariko umwana aba muri famiye, hariho nk'abavuga ati si umwana nibarutse, si umwana wanje, arimenya, arikoresha devoir. Ivyo bigaheza bikatraumatiza umwana, nko bagiye kw'ishure atasubiyemwo devoir ziwe, akabona abandi bana babakoresheje devoir, n'umwigisha birateba bikamutera amakenga, agaheza agatumako nk'abavyeyi biwe akababaza ikitagenda neza. Ugasanga nk'umuvyeyi yaciye yishura ati je nta mwanya mba nifitiye, mba ni muvyi wanje. Ariko nk'umuvyeyi yibarutse uwo mwana arashobora kumukurikirana naho aba afise umwanya mutoyi, akamenya ko umwana we yatahanye devoir, akayimusubirishamwo kugira ngo umwana ntagende kw'ishure atasubiyemwo udukorwa bamuhaye kw'ishure. Kandi nko kuvyerekeye umwana aba muri famiye, nk'umuvyeyi ashobora kumukubita kuko ataba yaramuvyaye, akavuga ati naho nomukubita nta kinyakira, canke nka mukase akamuboreza igufa. Hariho vyinshi tumaze iminsi twumva nk'abana bakubitwa bakaborezwa igufa, akavuga ati je sinakuvyaye. Ariko umwana wese waramuvyaye canke utamuvyaye bashobora kumufata neza, kuko umwana si umwe, umwana ni uw'igihugu. Nk'umwana yarizwe na mukase, uwo mwana mukase ntiyari hafi, mukase akama amugaburirira hasi, agasuka indya hasi mu kumugaburira. Uwo mwana aba muri ubwo buzima, igihe kimwe se arataha avuye ku kazi, mukase araheza arigirisha amugaburira kw'isahani uwo mwana vy'ukuri yaranse kubirya, aravuga ati simfungura. Se aramubaza ati kubera ko udafunguraga mwana? Ati je simfungura papa. Ati wafunguye? Ateka je sinafunguye. Kubera ko none udafungura, uragwaye? Oya singwaye. Mu nyuma aramubwira ati jewe vy'ukuri papa, jewe sinamenyereye kurira kw'isahani. Isahani mama yambwiye yuko isahani ari iz'abantu bakuze. Ati none ufungurira hehe? Ati jewe namafungurira hasi, asukira indya hasi. Aca yumva bwa bundi umwana wanje yarabayeho muri ubu buzima. Aca ahamagara wa mugore, niyiriwe aranamukubita, yamubwiye ati jewe naguhaye umwana ngo umurere nk'umuvyeyi, nawe utamuvyaye wakumuha indero nziza, ukamenya yuko umwana kizira kumuboreza igufa canke kizira kumuturubika. Wewe nusubira iwanyu baguha indero, bakwigishe ingene umwana ashobora gutungwa. Aca aramurungika. Ati ugarutse kugira iki? Aca arababwira ati jewe nakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi, mumbabarire. Arabibadondera. Mu nyuma base baramubwira ati ivyo wakoze ntibikorwa, ngo tuje gusaba ikigongwe. Basubiyeyo uwo mwana vy'ukuri baciye bagenda bamushiriye mu kumuhoza amarira yoba yararize yo gufatwa nabi.
rero ico mwomenya nuko umwana uko ameze kose yarabuze abavyeyi atababuze akaba abayeho mu muryango, umwana akwiye kubaho neza kugira ngo muri kazoza ntibize bimuturubike, ntibize bimwafekite niko novuga, kuko hariho abana benshi bakuze bashobora kuvuga ati jewe hako, bakaheba no kubaka urugo rwabo bakavuga ati jewe hako no kubaka urugo nkasiga abana ku ngoyi nk'uko mama canke papa yasize ku ngoyi nkaja kuregwa na banaka, nofuma ndabiheba hanyuma nkiberaho uko nyene hako abana banje bogira umubabaro nk'uwo jewe nagize.